uramusanga inbox kwamubwira ati kiriya gikorwa hanyuma ni wakora uzurabe kajya kantu gakosora uko ariko nibisigwe ku gikorwa kidasohoze. Abel wayo n'umuririmbyi mugenzi wanje, Abel wayo n'umukinyi w'amareresi mugenzi wanje, kandi no mu buzima busanzwe Abel wayo asanzwe ari umugenzi. Rero kuza umuntu iyo afashe urugendo akagenda amahoro akagaruka yandi. Ni Budget TV turabana makije muri iyo mwese mwiriwe canke bwake bivana naho herere ndazi ko Budget TV mudukurikana muri mu bigo bitandukanye ni kuvuga canke mwisi yose. Muno mwanya turi kumwe n'abantu babiri twahure mu rugo kwa Abel aho Abel avuye mu gihugu ca Tanzania, twaje kumwakira batuganirize gato batubwire uko bavyakiriye batubwire no kubikorwa vyabo. Reka duhere ku mukobwa bwa ngo lady and gentlemen. Ni sawa. Ni sawa. Ni Alvella muhimbare musanzwe mumuzi mu ndirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana. Hajya guhimbaza no gutazira Imana bitandukaniye. Guhimbaza no gutazira Imana byose nibaza ko ari kimwe. Yego uko ndavyibaza ariko jewe sinzi ko ari byo. Wewe bitandukaniye kuri wewe. Kaje n'ukuri ntavyonzi. Gato tunagenda tuje ku mushinga ntawe turi kumwe. Mushinga ntawe je uri umusore. Ni mushinga ntawe harubase. Ni sawa. Ni sawa turashima Imana. Ni Sabbas inkuru nziza abanda bazi n'abantu banje ndakurikirana ibikorwa byabo. Sabbas inkuru nziza nawe ndakubaze guhimbaza no gutazira Imana bitandukaniye. Ego murakoze cyane. Guhimbaza no gutazira Imana biratandukanye. Ubwa mbere na mbere dutazira Imana kubw'ubukuru bwayo, inkomezi zayo tuvuga n'iciri. Ariko tugiye mu guhimbaza duhimbaza Imana kubw'iyo yakoze. Ingene bana natwe, ingene tuzigama, ingene turinda, tukayihimbaza bivanye n'ibikorwa ikora mu buzima bwacu. Alvella wavyumvise? Navyumvise ubusinzasubira. Sabbas duriye nga mu rugo kwa Abel niki kicatumye yumva umenga woza nga kwa Abel kuraba ko yashitse amahoro. Icambe na mbere Abel wayo n'umuririmbyi mugenzi wanje, Abel wayo n'umukinyi w'amareresi mugenzi wanje, kandi no mu buzima busanzwe Abel wayo asanzwe ari umugenzi. Rero kuza umuntu iyo afashe urugendo akagenda amahoro akagaruka yandi ni ikintu cyo gushima Imana. Rero nko kumwakira canke kuza kuraba ukuntu amerewe byari ibintu ngira akamaro kuri jewe. Ni nayo mpamvu ndi hano ku Burundi munsi, kandi urabona ko ntari jenyene turi kumwe n'abandi bakinyi b'amafilme hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Rero twari twaje kwerekana gwa rukundo, kwerekana bwa bumwe, kwerekana kwa gushigikirana. Sabbas gusigura aba bakinyi ba filme ndundi bari nga mu Burundi ni beshi cyane. Kubera iki haje bagusa kandi iki kintu ndakunda kukivuga. Haba gikorwa nk'iki usanga haje abagenzi ba wa muntu. Kubera iki batoza ku bwa filme ndundi nibaze kubera gusa bazinanye n'ujya muntu. Okay, ubwa mbere na mbere nivyo abakinyi b'amareresi canke abakinyi ba mu filme hano mu gihugu ni benshi, ariko kenshi na kenshi usanga atakintu kimwe barimwo kibahuza bose. Ukacusanga menga n'utuntu tw'utugwi, uyu bivanye nabo bari kumwe, uyu bivanye nabo bari kumwe. Mwico gihe igikorwa kiriko kirakoreka canke kibaye ucusanga kenshi kimenya babandi bari proche wa muntu bivanye n'imigenderanire bafise. Rero ibi nk'ukuri kurabivuga niko biri, ariko kandi birakwiye no kutwigisha tukamenya kugiranira ubumwe kuburyo dushaka kumenya umuntu ko ari mu bihe byiza nuko ari mu bihe bibi. Nico jewe ndiko ndagerageza gukora mu rwego rw'abaririmbyi. Alvella ngira mwabonye haje turiko turavugana, nivyo ndiko ndagerageza kugira ngo abaririmbyi baririmbe indirimbo za gosple tugire nka famille imwe, tutaravye ubutandukane bw'amadini yacu, tutaravye ubutandukane bw'ibikorwa, itandukaniro rihari mu bikorwa dusanzwe dukora, ariko tuje hamwe tugire famille ku buryo umuntu tumenya amerewe neza canke ataguwe neza tukamenya kugira ngo dushigikirane. Rero no muri bino bintu by'amafilme nibaza yuko ni ikintu coba ciza cane mu gihe Imana yotugirira ubuntu kino gikorwa naco kikaba, sino tuzoguma ari uko nyene. Tukweka kuri Alvella
Alvella uri umuririmbyi wa gospel atanguye vuba novuga ko atamisi nyinshi amaze cyane ariko tiko turaraba indirimbo zawe nta visibility nini cyane gose ziba zifise nkaca ndaba kuko hagiye bavuga ngo inyoni guruka yisunze igiti sibyo Sabbas ndiko ndaraba ari mzibo mu Rwanda par exemple ababo hafi kuko Rwanda n'igihugu kibanye duhuje byinshi ndiko ndaraba hari abaririmbyi abana b'abaririmbyi bitwa Vestina na Dorcas bashiye kuririmba indirimbo mu mezi abiri bifise 1 million de views habuze iki kugira indirimbo yego uririmba neza video nziza waragerageje urakora ibintu byiza ariko ugasangana na 100,000 views ufise kuri YouTube wibaza ko ingorane iri he muri gospel mu Burundi ikintu cyambere nibaza ko byo babiva ko abantu turirimba cyangwa abarundi benshi ntidukundana ntidushigikirana nibaza yuko ivyo ico arico bivako ikindi byo babivako ushingiye kuri YouTube ngo bashikanye 1 million views abarundi benshi ntibakoresha YouTube ku buryo nk'umusisori ryandirimbo kuri Facebook narisa nk'ama message ashika ku 50 ngo none yiduhe kuri Facebook urumva abantu barindiriye ko indirimbo yibaheretsa kuri Facebook kugira ngo baze bashobore kuja kuri YouTube kuyiraba urumva ivyo byose ni ibintu bitera intambamye byo kuba usanga ayo majus cyangwa igikorwa kitagira kure ariko ahanini nukuba tudakundana kuko ushobora gusanga nk'umuririmbyi arasohoye indirimbo akabura ukuntu ashobora kuyigirira publicité kugira ngo indirimbo ishike kure kubera ko kugira ngo abantu bayimenye nuko abantu baba bamufashije kuyishikana kure urumva mu gihe abantu batagufashije rero ngo bayishikane kure indirimbo ntishobora kugenda nawe uravyumva ariko uko bimeze kose jewe ndabishima pe Alvella niko dushaka kumbwira yuko abaririmbyi ba gospel mudakunda nico kintu sindashumva neza nidukundana nanje ubwanje ndimwo ariko bungiye kwisubirako kubera ko ndaguha urugero reka ndaguha urugero uno munsi Sabbas ashobora kuba yasohoye indirimbo nkagenda nkanayiraba no kuri YouTube par exemple urumva nkayiraba kuri YouTube ariko aho kugira ngo mvuge ngo Sabbas yasohoye reka ndamufashe nanje bamwe mpora mpereza by'wanje bakabiraba babone ko na Sabbas nawe anumuririmbye araririmba ndayiravye nta na commentaire nsize ndanagiye ngiye nije mwenyewe ari kumushigikira ntango kumutora amakosa urumva ngo wapi iyi nyimbo ni buto ni matope urumva ugasanga tuko turapondana hagati yacu ego ashobora kuba yakoze igikorwa kitari ciza uramusanga inbox kwamubwira ati kiriya gikorwa hanyuma ni wakora uzurabe kajya kantu gakosora uko ariko nibisiguye ku gikorwa kidasohoze kandi abantu batora ivyo tubahaye urumva batora ivyo tubahaye umuntu abayanditse amajambo meza rero mu majambo make nidukundana kuko iyo umbwiye ngo je nabonye link ya Sabbas ariko nkayirengagiza narabonye link yundi muririmbye nkayirengagiza mbonye indirimbo yiwe biranse nuko ndanayitunga dufise na jalousie hagati yacu nukuri sinkubesha hagati yacu dufitanye jalousie nkaho umuntu umenga partage ikintu ciwe ubu muteje imbere aragusumvye umenga turi mu mahiganwa niyo mpamvu rero ibikorwa byacu biracaguranye kugira ngo bishobore gutera imbere mu gihe tudahindutse yego Sabbas mu vyukuri dukora basi tuko tuvuga muziki ndundi umuziki usanzwe izindirimbo zisanzwe zo turabona basi umengazo zirafise inguvu gusumba ariko tuko turaja muri gospel dusanga umenga gospel kuma hahandi na changement tubona na visibility nini nka music zisanzwe tubona we nka Sabbas ni yahe change mugiye kuzana muri shokiye murakoze cyane ubwa mbere na mbere Sabbas nta changement yoshobora kuzana ahubwo Sabbas afashe inguvu ziwe akazishira hamwe n'izabandi changement yoboneka bavuga ngo ubugirigiri bugira babiri niyo mpamvu kuri no munsi muri kuno kwezi genekerezo rya 29 uku kwezi kwa gatanu le 29 mai twateguye ikintu citwa itara ry'umuririmbyi n'amasengesho y'itara ry'umuririmbyi aho tuzokwicarana canke tuzoba turi kumwe n'abaririmbyi benshi bashoboka abo musanzwe muzi ababitanguye n'abandi bashashe n'abandi bariko baraza baba abashefu b'amakorali baba aba leader aho tuzohurira muri GLM Gospel Life Ministry iri mu Carama kuva igihe cy'isaha 3 zo mu gatondo gushika igihe cy'isaha 9 nta kindi tuzoba turiko turakora tuzoba turiko turasenga
twahora twumva amasengesho yo gusengera igihugu, amasengesho y'abakozi b'Imana, ariko vyari vyaragoranye kugira ngo turonke ingene twokwiyorganiza nk'abaririmbyi baririmba zino ndirimbo ndoramana canke indirimbo zihimbaza Imana, kugira ngo tuje hamwe dusenge. Si ugusenga gusa, hazoba n'inyigisho, tuzokwigishanya, tuzofashanya mu bintu byinshi bitandukanye, dushingiranira intahe, ariko kandi twige no kuri bino bibazo muri ko muratubaza. Ni ikihe kibuze? Ni ikihe gituma umuririmbyi w'umurundi arimba gospel adashigikirwa? Ni ikihe gituma indirimbo canke ibikorwa byacu ata visibility bigira? Ivyo byose biri mu bibazo, na bya bindi byinshi tumaze kubazwa, na bya bindi byinshi twobazwa. Ivyo nibazo tuzokwicara hamwe nk'abaririmbyi tukavyigira hamwe, tukaraba n'ingene twokosora. Twizere yuko guhera mu misi iri imbere ibintu tuzotangura kubona bihindutse, kuko igihe umuntu ataramenya ingwara, utaratora ingwara biragoye kukira, kuko ntumenya n'umuti ufata. Ariko tumaze kwicara hamwe tukamenya n'ingwara ihari, biroroshe kugira ngo twicarane tuje hamwe dutore umuti w'ikibazo uburirimbyi canke umuziki mpimbaza Imana muri kino gihugu c'u Burundi ushobora kubufise, hanyuma dutore n'inyishu yavyo. Ivyo ariko urabaza Alvella ni nkaco kimwe, ivyo akwishuye izo nyishu nizo nivyo rero dutegerezwa kwigira hamwe, turabe tuvuge ati none bigumu ku canke duhinduke. Cyane twiyumvire no ku bantu bari nyuma yacu. Twebwe turiko turakora, turiko turakura, uko biri kose amashugwe aruma kabisa yandi. Hari umunsi tuzoba tutakiriho, ariko turashaka ngo kuri runo rubuga, kuri no terrain, muri kino kibuga abandi bantu bazoza baze boroherwe, ntibazohure n'izi ntambamyi, ntibazobazwe ibintu bibazo turiko turabazwa twebwe. Ego hari n'uwatubwiye ati yamara abarimvye b'abarundi naho muririmba arano mudashika ati ariko Umviriza gospel z'abazungu canke Nigeria, urumva gospel ukumva ko muri wewe igukoze ku mutima. Ubwo ni nkoba namwe hari akantu mutoba mudushikako mu bijanye no kuririmba. Okay, ubwa mbere na mbere nagira ndababwire yuko mu Burundi turafise abaririmbyi benshi kandi abaririmbyi beza, ariko tuguma dusanga tugira intambamyi imwe. Indirimbo y'umu Nigeria nko kuri kuravuga, indirimbo y'umu Nigeria ashobora kuja muri studio akayirira en terme de millions, yagera gukora ntuzi hagera gukora video ugasangiye mu mamiliyoni angahe. Hanyuma umuririmbyi w'umurundi kubera iki? Kubera bwa bushobozi bwiwe buke, agiye mu ga studio ahantu ariho 180 canke 100, hanyuma ucuvyumva nawe urumva resulta iza kuzamwo, kuko uburyo bujana n'uburyohe. Rero abantu bavuga gutyo, ikintu ca mbere no basaba canke no bahanura ni batangure bashigikire vya bintu byo bashigikire ba bantu babo. Alvella ni twamushigikira tukavuga ati ewana haro studio tuzi iri mu gihugu kanaka ikora neza cyane, ni agenda nawe uzomwemera nka wa mu Nigeria. Ariko mu gihe azoba tarashobozwa bizogorana. Rero ikindi naco twovuga ni kibazo kijanye na bamwe bivanye na kwa kutegerana kugira ngo duhanurane twigishanye. Umuntu ashobora kugenda muri studio igikorwa kagisohora uko acumva, ariko mu gihe tuzoba tumaze kuja hamwe Alvella azomenya ngo Sabbas n'umugenzi nanaka n'umugenzi, imbere kino ndirimbo ndayisohora hari abantu bagomba kubanza kuyikonsulta, bampanure bambwira ati hano hantu wohagenza uku, hano hantu wohagenza uku. Suko tudashoboye, ahubwo turakwiye gushigikirwa tugafatwa mu mugongo, hanyuma natwe ubwacu tukagiranira bwa bumwe, ibintu zocu usanga byagenze neza. Aruveni ngiye twakwibagiye ubuzima buvuga yuko mukwiye kugira ubumwe n'ivyo. Ikindi hosaba bajya abantu barorera indirimbo zanyu. Akantu kambere no basaba abantu bakunda ibikorwa byacu bakampe vraiment bakampe bazobihebe. Iyo umuntu yasohoye igikorwa agendukira abaho yagishize kugira ngo mushigikire, hajye tuba twagishizeho kugira ngo abantu bose bakibone. Ikindi ca kabiri turasaba abantu badukurikirana baze badushigikira, kubera ko nubwo natwe hagati yacu twofashanya, wewe ufashe igikorwa cy'umuntu ukagipartaja ku bandi barabona yuko uwo muntu arakora. Uko niko igikorwa cy'umuntu gishika kure, umwuga ukaguka n'ubwami bw'Imana bukaguka. Mpamagarira n'abaririmbyi bose mwamubise Sabbas ibintu yavuze, marahamagariwe kwitabira amasengesho, kubera ko
ahantu hari babiri bagiye hamwe bakora ikintu kizima gusumba umuntu umwe muje mu masengesho iki kibazo kugira ngo turabe yuko twogitorera umuti uko bigenda kose conanira Sabbas ariko nico tunanira twese dufashe tugiye hamwe tugashira inguvu hamwe tukakigwanya ico kibazo nico tunanira karibu mwese abaririmbye murakoze cyane yego nibaza ko ico cha gospel giheza ahubwo ikintu je ndabemereye abakunzi ba gosple mu Burundi je inyuma y'ukwezi canke amezi abiri nzosubira ndabegere ndababaze cyane Sabbas atubwire wamubona naho wageze nico wagezeko gato doraheza nashaka nje kuri filme yawe hariho filme uri kurakora na Sabbas hariho filme ari karakora turangiza gato filme yawe izosohoka ryari abayiteze bayitegeye ndababwiza ukuri rero ubu mwanya sishobora gupresiza ngo filme yanjye izosohoka ryari ariko nibaza yuko nk'abantu bankurikirana kuri Instagram yanjye cyangwa Facebook yanjye umunsi filme izosohokera ko nzosohora cover mvuge ati filme izosohoka itariki niyi amasaha yanaya abantu bazobimenya Sabbas kazo nika kandi nyene filme wewe ndanayize ko filme yari umwanya wewe filme yawe yitwa gute ndazi ko ari filme uri kurakora ariko nta makuru mfise yitwa gute nzi gusa ko ari filme wowe uri kurakora kubera iki wabigize ibanga filme izosoka ryari yitwa gute murakoze cyane ubwa mbere ko nishura kino kibazo yatubwiye yuko inyuma nk'ukwezi kumwe azodukoranya kugira ngo atubaze wa mubonano wagize akamaro nyabaki ahubwo nanje nagira ngire ko ndanamusaba kugira ngo uwo munsi azoze arabe n'ibikorwa ukuntu biriko biragenda no kuvuga ngo Buja today turabatumiye kugira ngo muzoze kuraba mwereke n'abantu ibikorwa turiko turakora ntibagire ngo namajambo gusa hanyuma tugiye ku kibazo kijanye na filme yanje yitwa ubuzima twaragize akabazo gatoyi filme yategerezwa kuba yarasohotse ariko nkuko Alvella abivuze sino precisa ngo ndababwire umunsi kuko n'umunsi nari niteze kwisohoka navyo ne vyaragoranye ariko turiko turabisengera twizere ko vuba filme ubuzima muzoyibona hamwe n'izindi Imana bahezagire gute tutararonka na tro yabasi hariho abamaze kubona udu publicité dutoyi nakoze igituma na trailer yayo ntayirekuye nuko ntarabona exactement ngo manze gupreciser burya kugira ngo urinde ure kuri trailer y'ikintu nuko uba wamaze kugira plan ikwiye yico gikorwa umunsi utegekanije kugihereza abakunzi Sabbas ndabashimire cyane murakoze cyane Alvella nawe ndagushimire cyane namwe ndabashimiye cyane yari Simon Pro behind camera tikwe na nyama nkaba ndashimiye cyane abaravye video hari abantu baraba video bakarinda bayiheza bataragira subscribe nibaza yuko vraiment gerageza uje kuri Sabbas gire subscribe Sabbas inkuru ziza Sabbas Burundi Sabbas Burundi je kuri Alvella muhimbare official kuri subscribe tutibage na Buja Today TV ukore subscribe kugira uzoraronka makuru ari update cyane hari ikindi kintu tutaganira Sabbas nizira ko tuzomuraba mu nyuma tugane naco kintu bitwa Sabbas Style Company tuzoganira ndabibemereye nzomuronera tuganire vyaguye murakoze cyane